Nitwa Claude Irakoze, nkaba ndi umukozi wo mu nzu, ndakunda kumviriza Radio Omega. Icyo twagombye kuvuga ko gutyo kugira ngo tumukemeshe cyangwa cy'abaswahili ko ari kugira ngo twibutse abantu yuko bashobora gutumbereza amasengesho kutariko bagasanga uri kurandikira umuntu kubera ko wabonye profile kumbe uri ko arakwishura n'undi muntu ariko arakoresha iyo address ya Facebook. Niyo twace tuvuga yuko hariyo Maria nyina wa Yesu yavyaye umubiri wa Yesu, akabaho na Maria nyina wa Zeus. Maria yitwa Fomari, ikigigwa mana cyangwa imana kazi yo mu birere, ivugwa mu gitabo ca Yeremiya igice c'indwi umurongo wa 17 na 18, Yeremiya igice 44 umurongo wa 17 n'umurongo wa 19, no mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 24 27, aho Demetrio avuga yuko imana kazi yotakaza icubahiro cayo, ko ari kwibutsa abantu yuko dukwiye kwinginga no gusenga Kristo Yesu, yuko dukwiye gutumbereza amaso n'amasengesho yacu kuri Kristo Yesu, no kubibutsa yuko udusengera cyangwa udusabira ari mpemu yera, no kubabwira abantu yuko ari igihe abantu bibaza yuko batamusenga ariko ari yarite basenga, kandi Mariya ubwiwe ni yari kunezererwa gusengwa, yari kunezerwa yuko imana yasenze ibandanye isengwa, kuko Kristo niyo mana twasenze twese. Aho rero uca wumva yuko uvuga yuko atamusenga ashobora gutangira ndirimbo uvuga ngo Bikira Maria sisi wana twakuomba kwa huruma twalia yoyo tunaomba toba. Ani gisori kivuga ngo Bikira Maria twabwe abana turagusavye ngo kubw'ubuntu turakwinginze utubabarire nyina w'imbabazi. So imana niwe soko y'imbabazi, kwa kandi kwibutsa yuko muri Yohana 1:14 yuko Yesu niwe yuzuye ubuntu, hama kubisa ko muri Luka mareka bye Maria ngo bagiriwe ubuntu kugirirwa ubuntu no kuzura ubuntu biratandukanye, ari uwuzuye ubuntu arabutanga. Cyo gituma rero tugomba kumenya twese ikicigwa rero twagitanze kugira ngo tukumara amaze, twagitanze kugira ngo tugukebure, kuko ejo hazoba face to face, aho uzobonana na Yesu ari we rembo ry'ijuru, ari we nzira ukuri n'ubugingo, ari we juru ryacu, ari we tubamwo ubuzima bukabamwo. Ariko kandi kwa kwibutsa yuko nimba koko dusenga imana ya Petero ari we Kristo, cyangwa imana ya Paulo ari we Kristo, nimba twizera ko ishengero ryatanguye intumwa, tugende turabe mu ishengero intumwa zayoboye ubwa mbere, na nahamwe twumva abayakobo bavuga Mariya ngo basengere, tugende turabe mu vyete vya Petero, na nahamwe babwira ngo murabona bene data, ubu rero ko mubona ko amasengesho yanyu muko murayatumbereza nabi, mutegereza no kwibuka umuvye mu mubwire ngo basengere kugira ngo mwishugwe n'ingoga. Na nahamwe vyanditswe nimba twizera ko Paulo ari intumwa y'Imana, na nahamwe Paulo avuga n'iryo zina, ariko kandi kwa kugira ngo twibutse yuko iyo nkumi yabayeho ubuzima bwejejwe, uwo mugore wa Yosefu mu nyuma uwo yavyaye agira ubuntu kuvyara umwana wa mbere ari Kristo, umubiri wa Kristo kugira ngo Kristo aseruke, uwo yashoboye kuba mu winginga n'abasenga, niho hanyuma avugwa muri Bibiliya yinginga yuko mpemu yera yoza, kuko vyari bibabangamiye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice mbere umurongo wa 14. Nizera ko navuze amajambo yuzuye, naka gaparti ko nyene kazoshika ku bantu barindiriye kumviriza rezikurikira, bazomenya yuko the prophet of Jesus yari kwavuga kugira ngo icubahiro kigarukire Kristo Yesu yapfuye akazuka, umubiri wavyawe na Maria kugira ngo ashobore kuncungura. Yesu niwe mana yanje, Yesu niwe mana yawe, mpemu yera niwe adusengera, atwigisha, atuyobora. Omega Radio kiganiro menya mu gitegurwa mu kagishikizwa na jewe Siriswe Ndayizeye. Mwumvise yuko mu kiano cino munsi twari kumwe na man of God Joshua, prophet of Jesus Joshua, ure yahoze yitwa Sugu J, yaragikora indirimbo zisi yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, mwamenye nk'indirimbo Amida n'izindi, ariko mu nyuma mwumvise yuko atamuntu amubwirije ubutumwa yihuriye na Yesu ubwiwe aramukiza. Uno munsi numwe mu bakozi b'Imana bariko baragira ikintu twakwita impact, canke bariko baragira ikintu gikomeye mu bintu bijanye n'ikanguro biciye mu bikorane bitandukanye aremesha mu ntara zitandukanye z'igihugu no hanze y'igihugu, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi bamaze gukizwa biciye mu butumwa ashikiriza, ubutumwa twakwita ko ubutumwa butavangiwe, akaba asanzwe anakoreshwa n'ibitangaza no buvugishwa butandukanye bungo bishingirwa intahe n'abantu beshi bamaze kubohoka. Man of God Joshua, prophet of Jesus Joshua, unyemerere tugushimira, ariko kandi ari kibazo kunze kubazwa ngo mbega uyu muntu twomuronka gute, asengera he? Imana ishimwe cyane, danezerewe kubw'ikibazo abantu bibaza. Ushatse kumbona ucu usanga aho ministeri ikorera ku munsi wa 4 ni vision Imana yaduhaye, uvuze ngo dusengera, cyuvuga ngo dusengera muri ministeri, ariko kandi uko twemerewe kwinjira amashengero tukine gusenga aho Kristo ashaka ko dusenga, cyuvuga ngo none na shengero yimwitirira ministeri. Rero niyo adresse yacu,
hama turizera yuko hamwe n'Imana tusobandanya twitaba imihamagaro yaduhamagariye, kuko Imana ifise ukuntu ihamagara abantu, na cyane cyane iyo umuntu akeneye kuba amahoro na bose ashobora kuvuga ngo reka sima venja aha umuntu nava avuga kesho ejo yuko nakoze ibintu bitari byo. Nico gituma ari vyiza yuko imyanya myinshi duseruka tukaboneka ari mu bikorane ku minsi yose ya weekend, ariko ku munsi wa kane ku mugoroba urahawe kaze muri Weke Ministry. Ubandanye dukurikirana mu kwezi kw'icenda turaguteguriye surprise y'ibintu byinshi Imana igomba gukorana natwe. Ego, ariko Majahe uvuze ngo turaguha ikaze muri ministeri imisi yose ya kane, ni Majahe? Ministeri iri aho bita ku Bashinwa, ni ikorera ubu razwi ikiganiro gishobora kubandanya kivugwa mu nyuma kandi tagiyakorera, ariko ico gihazobaza. Ariko ubu dukorera aho bita ku Bashinwa, media salle polyvalente. Tuma dufise umwanya wo gusenga, isaha ya mbere no gusenga, isaha ikurikira no kuririmba, isaha ya gatatu ni jambo, isaha ya kane ni Kristo ariko aratubohora. Donc n'amasahane y'ubwiza saa 9 guza saa 1 z'ijoro. Ego, none man of God Joshua, prophet of Jesus Joshua, unyemerera nkagushimira. Urakoze cyane gushima, nyemerera nanje shimire Kristo. Urakoze gushimira kumushimira uwo tariko tuvuga ku bwicubahiro ciwe, kandi murakoze kuba mwemeye uko bino vyumviro bishobora gushikira bene vyo. Imana ibahezegere, Imana yagure Omega Radio, Imana ishigikira imigambi y'amaradio gikristo muri kino gihugu no kwisi, amakuru ya Kristo avugwe kuruta amakuru y'abisi mu izina rya Yesu. Reka rero ncengira ko ndagushimira n'inshuti mukunzi twari duteramanye muri kino kiganiro Menya. Sidizwe ndagizeye nije nakiguteguriye ndagushikiza, kandi nizere yuko wafashijwe kuko nizo ndoto zacu. Imana rero inije guhumeka, turi busure mu kindi kiganiro Menya gikurikira. Imana ibageneza, ibi bitwararike. Shalom, bye bye.